nta muntu numwe Imana yigeze yongera shagira twemeze ariko bajya badawudi bose kwabaye kwifuza ati nakana karidemu baje ujya tambuka neza nakana kafise ibisubi nini ingo inyungu yagiye kuboneka Dawudi arongoye abagore benshi ku mugore agira 7 atari 8 gutyo niho hagiye kuboneka ko Maria nyina wande wa Yesu bisigura yarongora ujya mugore umwe we wa mbere gusa mwe n'unyagakiza mwirwa muraririmba ntima mufise namba curongora umugore umwe Musa ushobora gusanga ari pasiteri utugupfa atari kirenga ushobora gusanga araravya agati je ndabona ngaho utugupfa kabisa mwiranye n'umwe no musishari karanyemeza yuko je atanga ubufise mugabo ego nipora nyene ndokora amakosa yo ntijijuyi wakabibona Lameki yabira abagore babiri umwe yitwa Ada n'Imana yabivugiye nyerekana uretse ko ari ivyifuzo vyiwe nawe nyerekana bavuga yuko ari Imana yavuze ngo genda urongore wa kabiri rero tuzi gufata abagore neza usanga umwanya wose kagumara kademu yambaye imisi yose tugiye kurushenga ngo nti unapendeza uko wasiana ubu umutima w'umuntu bishobora gukunda abantu babiri canke batatu bane ukunda umuntu umwe kucerekeranye n'igitsina gore abandi bose bari ivyifuzo nkaje pasteur nkoro ngira ngo ndakunda uno mwana abandi ko ndamuhenda kuko naramaze gukunda ndayisenga Claudine niwe nkunda cyane no yasize ku mutima wanjye dusanga abantu benshi mu telefone ngo nakumisi ngo nagupenda babe ariko barahenda nivyo sije unakwiye kurongora umugore umwe wenyene agira akabavu kamwe ntagira imbavu zibiri iya abagira imbavu zibiri Imana ariko mukuramo imbavu zibiri nyene canke zitatu canke zine mugabo kubera Imana yabonye yuko ikwiye kumukuramo urubavu rumwe kugira ngo irukoremo umugore ico bituma Imana yabikoze hariho abandi urumva baciye bikuramo imbavu zibiri zitatu zine abona bisilamu we pasteur mu misi ugiye kugira ibibazo igituma utarongora abo bakobwa n'abagore ikibazo giye kugira pasteur ati uwo munsi abakobwa indwi bazofata umugabo umwe nko pasteur bamufate hano bamucakire ari indwi wumve sinzi kuzobiku Bonjour mesdames et messieurs les fans de Buja Flavor, this is Buja TV, the number one channel of this industry Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'abakibaza nabisha muvuga muri industry Buja Flavor. Uko tuma tubikora reka tubaze dukengurukira Imana hama dusubira dukengurukira namwe bakunzi ba Buja TV. Right now ndi kumwe n'abavuga butumwa ndi kumwe n'umusheikh ndi kumwe n'umupastor nga ku ruhande rw'iwanje go novuga ko ubamfu nashimye yuko ndabarondera kugira ngo tuvugane ku vyerekeye iki ryari naragize ikiganiro kumwe na Bidondo aransigurira ukuntu wewe agiye kunuvuga kugera kuri ba Bidondo 9 ariko byaranteye amakenga kuko naravye n'amakomentari yiwanyu mwasanga nkuko muraterana amajambo mwe bakunzi ba Buja TV bavuga ati reka ntacu ndonderere babandi bazigerageza badusigurire neza mbega ho babikwiriye ku ruhande rw'abakirisu no ku ruhande rw'abayisilamu mbega vyo babikwiriye koko umuhungu atwara abagore barenga babiri canke barenga umwe reka mbere kwanza ku ruhande rw'iwanje gubu bavuganje ariko pastor witwande bahitaniye kwizera Vianney ukaba utanga ubutumwa mu rushengero rwaye intego tegerizimu Sheikh Mufti namuhaje namahoro cyane namahoro bikaba bimeze gute utangira ubutumwa hehe jewe nkaba ndumuvuga butumwa mu idini y'abayisilamu nkaba ndimo barongoza bavuga butumwa ku rwego rw'igihugu mu Burundi nkaba nkunda gutanga n'ibiganiro kuri Dawa TV Burundi nkaje nsaba rero abadukurikirana yuko bo bandanya kurikirana ibiganiro byacu kagira subscribe na commentaire menshi kugira ngo tuganire kuko numvise ikiganiro ari ciza cyane nkaba nitwa Nimbona Idrissa yego murakoze Geisi bakuzi wa Buja TV urashaka kwibata imbebe niyo bahengamiye uruhande rwaho je vraiment sanzwe ndi umuntu atagira idini kuko wavuga ati mumenyeshe makuru nakwiye kugira idini sivyo none gashera oya nivyo ntugira wegamiye idini urayigira mugageza mu biganiro nk'ibi ntugira wegamiye reka nacu kumbere mpere ko kuri pastor gerageza dusigurire mbega ho birakwiriye yuko umuhungu arenza abagore babiri canke umwe yego murakoze cyane hanyuma nongeye kwaramutsa mu izina ry'umukiza wacu Yesu Kristo abariko baradukurikirana bose kuri no TV ndamutsa n'abisilamu nyene ndagira namoro y'Imana bane namwe kandi ndabaha pole sana kuko ibyo bakora sivyo ego hanyuma tubana ije tuduze ku ijambo buryo umuntu agombye kwiga ikintu abanza kwanza karaba intango yacu abagitanguye abaribo hanyuma iyo amaze kubona abagitanguye abaribo ingene babikoze niho nawe acamenya uburyo agikora neza mugabo iyo ataye inzira y'abagitanguye abari karakora amakosa turabye kuvyerekeranya urugo rwo umugabo n'umugore byatanguye muri bustani ya Edeni ni Imana yatanguje urwo rugo ku buzima bwa Adamu na Eva
Imana yararemye irarema ibintu byose byo mu isi hanyuma itegura ahantu muri bustani ya Edeni hagira ahantu heza cyane gusumba ahandi iharemeramo umuntu ubuzima bw'umwana w'umuntu Adamu wa buratanguye Adamu Imana iramubwira ati rero ibikoko byose biri mu ishamba byita amazina arabyita amazina byose ibitara byita amazina mugabo Imana iraraba ibona yuko atamugenzi Adamu afise Imana iravuga ati nta kundi nokora reka Adamu ndamuronderera umugenzi kuko Imana yabonye ibikoko bito umugenzi wa Adamu nuko tusomye rero mu itanguriro ikigabane cya kabiri dore ku murongo wa 21 cya twumva ingene Imana yatanguje urugo rw'abo bantu babiri reka mbere shehe wenyine abari badusomera ntangora shanya abari badusomera sawa haravuga ati itanguriro kabiri umurongo wa 21 ati maze uhoraho Imana asinziriza uwo muntu asinziriza uwo muntu ubutikoma arasinzira amukuramwo urubavu rumwe ahomeka inyama mu gishingo cago ubwo rubavu uhoraho akuye muri uwo muntu arukuramwo umugore amuzanira uwo muntu ku 23 maze uwo muntu aravuga ati uyu ni igufa ryo mu magufa yanje nakara ko mu mara yanje azokwitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata bakaba umubiri umwe Imana iheze geshe n'uburazi gusa egome hanyuma rero Imana niyo yatanguje urugo kw'abo bantu babiri umugabo yari umwe nta nshuti yari afise nta mugenzi yari afise Imana iraraba ati kandi amuronderera umugenzi nakagufa yego ikiramusinziriza hanyuma muri we nyene imurema mundi mugore bimaze kugenda uko urugo ruratanguye igituma rero twebwe abakristo aho baherereye hose ku isi yose tuvuga yuko tudashobora kurenza umugore umwe nuko Imana ariko idusaba kandi nuko Imana mu kubitangura ariko yabikoze naho rero Adamu yaciye abana n'umugore wiwe babana nawe akaramata hanyuma igituma twebwe twanka yuko atamuntu ashobora umuntu arongoye umugore agira kabiri cyangwa gatatu cyangwa kane ari amakosa ari ibyifuzo byiwe nuko burya n'umugore umwe aragoye n'umugore umwe aragoye kuko uravye uburyo Adamu yabanye n'uyo mugore wiwe Eva ukwezi ko Imana yarabahezagiye hanyuma ukundi kwezi Imana irabavuma bivanye n'amakosa bagiye barakora niko zabakoze kandi iryo kosa hanini ryavuye ku mugore rero burya n'umugore umwe kugira ngo muzoshikane mu bwami bw'ijuru biragoye cyane ntivyoroshe bisaba gusenga cyane hamwe no kwihangana rero umaze kumbwira yuko uno munsi hariho abantu barongora umugore arenze umwe canke abagore barenze babiri canke batatu canke bane ibyo ni ibyifuzo by'uwo muntu kandi ibyo byifuzo bifite ingaruka nyinshi cyane gose kuko abanyuranyije n'ubugombe bw'Imana dusomye ngaha mu gitabo igitabo c'imigani 16:25 naturabira dusomera igitabo c'imigani 16:25 16 umurongo wa 25 kuri ndagusomera haravuga hati hariho inzira umuntu yibwira ko ari nziza ariko amaherezo yayo ni inzira ishikana mu rupfu yego aho ushatse kuvuga ingaruka yo kurongora umugore arenze umwe ingaruka yo kurongora umugore arenze umwe ni ingaruka zikomeye cyane kuko umuntu abanyuranye n'ubugombe bw'Imana rero muri uko kurongera n'ubugombe bw'Imana n'umuntu abahisemo inzira yiwe idashika ejo dusanga iyo nzira irimo ibibazo byinshi irimo ibigaragazo byinshi umuntu adashobora kwikorera ngo yiture ari naho dusanga abana benshi no munsi bari mu ibarabara kubera umuntu kurongora abagore barenze umwe yego abandi bana ko usanga ntibiza abantu benshi ntibize kubera abase babo bagenda baraheheta barondera abagore benshi ibyo rero bigaca bizanira ingorane ugwaruka usanga kuvyerekeye amatongo ukazusanga ahi Bujumbura wibera muri parcelle y'imetero 10 ku 10 ufise abana 8 n'abandi bantu ukazibona baraje ngo rega ni wewe papa duhe
kubera kwa guheheta usanga umuntu yagiye guheheta za Buyenzi aheheta mu Kinama aheheta hehe za Gitega ibyo byose bigaca bizanira ingaruka umujyana mu muryango kubera umuntu yakoze ibitandukanye n'ubushake bw'Imana. Nico gituma rero twega abakristo tuvuga tuti umuntu arongora umugore arenze umwe ubwo n'ubugombe bwiwe n'ibyifuzo byiwe ariko si ubugombe bw'Imana. Kugira ngo rero umuntu abe mu bugombe bw'Imana nuko arongora umugore umwe nkuko cyabaye ikimenyetso muri bustani ya Edeni Imana yahaye Adamu umugore umwe ntigeze mwongera uyundi. Yego ico nico kimenyetso ciza cyo kugira ngo twubake urugo rukomeye kandi cyo kugira ngo turere abana bacu neza tubigishe tubabyaze umusaruro cyo kugira kandi ngo tubane turi mu rushengero amahoro kuko nagira ndakubwire sino guhenda burya umutima w'umuntu ushobora gukunda abantu babiri canke batatu bane ukunda umuntu umwe kucerekeranye n'igitsina gore abandi bose bari ibyifuzo wifuza gusa ni kwifuza gusa ariko si gukunda nkaje pasteur nkoro ngira ngo ndakunda uno mwana ndiko ndamuhenda kuko naramaze gukunda ndayisenga Claudine niwe nkunda cyane no yasize ku mutima wanjye rero wowe wundi aro kwifuza gusa wowe wundi ndamutera ikiwani dusanga abantu benshi mu telefone ngo nakumisi ngo nagupenda bariko barahenda ibyo si narakunze narahejeje warahejeje umuntu akunda rimwe mu buzima rero umuntu akunda rimwe mu buzima ikigeretse kabari urusako abari kubeshanya rero ico nico kitumenyesha yuko umuntu ategerezwa kurongora umugore umwe urongoye umugore arenze umwe bari ibyifuzo byiwe kandi biba bifite ingaruka nyinshi cyane gose atazoshobora kugira gute kuzigera yego nico gituma twega abakristo tuguma kuri iryo jambo kwisi yose umukristo w'ukuri w'Imana ategerezwa kurongora umugore umwe icyo bivuze ati rero ugiye kurondera ugira kabiri abari vyifuzo ni ivyifuzo by'umubiri wawe ariko si migambi y'Imana. Mu busanzwe umuntu unovuga ku ruhande rw'abakristo umuntu akwiye kurongora umugore umwe gusa umugore umwe wenyene agira akabavu kamwe ntagira imbavu zibiri iyo abagira imbavu zibiri Imana ariko mukuramo imbavu zibiri nyene canke zitatu canke zine mugabo kubera Imana yabonye yuko ikwiye kumukuramo urubavu rumwe kugira ngo irukoremo umugore nico bituma Imana hariho abandi urumva baciye bikuramo imbavu zibiri zitatu zine abona bisilamu bareba mu byifuzo byabo kandi ndazi yuko umunsi w'amateka bazobihanirwa. Urakoze cyane Pastor. Sizi ni ushikiriwe kumburera urashobora kudusigurira ukuntu novuga mu idini ry'abayisilamu bemeza yuko umugabo ashobora kurongora novuga umugore arenze umwe canke babiri batatu bane. Murakoze cyane nagira amaze sure mvuge temahoro y'Imana bane namwe ku bantu bose assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ikigwa ni kiza cyane kiraryoshe Pastor yaragerageje gusigura atanga n'umurorero none akarorero muri Bibiliya mu itanguriro kabiri umurongo wa 21 wanantwengeje cyane awusomye ngo nuko ngo Imana ngo irema umugabo ngo ikifata ngo mu rubavu rwiwe ngo ikuramwo umugore uwo mugore ngo umugore wa Adamu. Rero ndavye nka pasteur mugenzi wanje hano ndazi yuko umugore we ntabwo yamukuye mu rubavu ndazi yuko yagiye kumukwa iwabo ahasanzwe aba kuko Imana irema nivyo yaremye umugabo irema n'umugore umwe kandi ndazi yuko uravye ingene Adamu yarose umugore uyu pastor ko yarose umugore we ko yavuze ko amukunda pastor yagiye aramukwa atanga n'inkwano ubu mbajije pastor ati Adamu yatanze inkwano kwande ndazi ko atahari ndamubajije ati mbe mariage yabereye ndazi ko atana hamwe buze ati ndabahezaje aho bandikwa ntana hamwe kandi ico gihe Adamu umugore ava mu rubavu nyene yavuye ari nkumi ndazi we yarabanje aravuka ruruyoye hamara kura dutandukanye rero kurema no kurongora namavuga biratandukanye tugiye mu kurongora bitandukanye no kurema n'Imana mu kurema ibintu agiremo ikintu kimwe canke bibiri hama bikagwira naco gituma ngaho ugiye gusoma mu itanguriro 1:2 nuko Imana irema umuntu mu ishusho yayo harabana yavuga hati maze Imana irabahezagira iti ni murondoke mugwire mwuzure isi muyiganze mugabe amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka no kuvuga Imana niyo yahaye ubushobozi abantu bwo kurondoka ngo bagwire. Ndashimira pastor ko arasoma Bibiliya kuko ngatugiye mu itanguriro nyene ku kane 19 ngaha mu itanguriro tuja tubona abantu nyene Imana yari yaremye bwa mbere bamaze kugwira dutandukanye kurongora no kurema bamaze kugwira kuko naho Adamu yari kurongora undi mugore ko nta warahari hari umwe yakuriwe mu rubavu abo umugore aca umugore wiwe ariko abantu bamaze kugwira baragiye barongorana kuko Imana amaze kuvuga ati nibagwire barondoke. Kijya gihe rero haci haboneka umuntu wa mbere yarongoye abagore babiri mu itanguriro kana umurongo wa 19 turahasoma
haravuga hati Lameki yabira abagore babiri hane muri Bibiliya Lameki abantu batangiye kugwira mu gihe ca Adamu bagiye baravyarana wibuke muri Adamu bararongoranye bavukana ntavyo wokora ariko bamaze kugwira abantu bakaba beshi bagiye bararongora mu miryango y'abandi bantu bari bahari nkuko tubisoma hanyene ati nuko Lameki yabira abagore babiri umwe yitwa Ada uwundi yitwa Zira urumva aba n'abantu bakera barutanguriye batanguye kurongora kandi ibi bintu niko turabira muri Bibiliya turaza kubona abantu beshi bagiye barongora abagore beshi si Lameki gusa Yakobo yabiriye abagore bane tubisoma mu itanguriro g3:22 uraza gusanga yabiriye abagore beshi sekuru w'abizera ariwe Aburahamu tugenda twigirako yarongoye abagore batatu ugenda bisoma mu itanguriro 16:1 Aburahamu yararongoye abagore na itanguriro 25 here ku murongo wa mbere siwe gusa turaje muri ba Salomo tugenda muri ba Dawudi Salomo yarongoye abagore 1000 Dawudi yarongora abarenga 10 Muhammad arongora abarenga 10 bari 11 ahubwo mu bavugishwa n'Imana tubona batarongoye ni Yesu Yesu ntabwo yarongoye nkaca ntangara gituma pasiteri yarongoye kandi atubwira ngo bigira kuri Yesu yagiye ari umusore ntabategeza guturekera twebwe abayisilamu tukirongorera abagore kuko na Qur'ani yahacira biturekuriye kadubwira iti muri Qur'ani kandi umurongo wa 3 ati ni mwamutinya gutunganiza impfuvyi ni murongore mu mukunda mu bakobwa canke mu bagore babiri batatu canke bane gusa nturenze ngaho bane ntushobora kurenza ikibazo ncambaza aho nyene pa nuvuga Sheikh nene ko iki nuvuga Muhammad we yarengeje nuvuga abo bane Muhammad yari ntuma y'Imana kandi ntuma kuriwe kuko nka Salomo yarafise inguvu zo kwabira abagore 1,000 muga nka twebwe uno munsi ntavyo dushoboye pastor ni yaharenda muhinyandiko nyinshi cyane zerekana abo bagiye barongora abo bagore kandi nta hamwe Imana igeze babwira ngo bacumuye oya nukuri kandi Imana yekarwa ati tubigire ku mugatwe bw'abayisilamu bivanye n'igihe tugezemwo Imana yatubwira ati murongora abagore babiri batatu canke bane naho nyene n'uruhusha sitegeko nivyakunanira ucurongora umugore umwe hari n'ahantu pastor yavuze arabeshera n'Imana ngo nta hantu hamwe Imana igeze bwira abantu barongora abagore beshi reka duce tubaza Imana nyene muri Bibiliya mbega Imana yavuze iki kurongora umugore arenze umwe kuko hari n'amategeko Imana yashizeho ntabwo rero Imana yo gushiraho itegeko ryo kurongora umugore arenze umwe ikamubwira n'ingene azobigenza ibona ari bibi ni kuvayo 2:1 umurongo w'10 niho Imana ivuga ati avuga hati naho niyamuharika uwundi ukaramukuharitse ukazana undi mugore ntuzohaza umuteko w'inyama wamugereye ntuzocugabanya zijya nyama horo usuma nyimba horo usuma ikiro ku mugore umwe na hari yacugenda usume ikiro cizo nyama ntugabanye iyi ni Imana iri kiravuga muri Bibiliya canke inyambaro ziwe nyimba horo mugurira imbari gitenge c'50 nuri yamugurira igitenge c'50 ingahe 50 bose banganye canke imbuzi yiwe imbu ni kirundi ati ntuzogabanya imbuzi yiwe Imana ivuga iti nyimba kuri ya mugore warayo kabiri nuriya urareyo kangahe kabiri nimba kuri uriya warayo gatatu ntari urayo kangahe gatatu nico gituma na Qur'ani kivuga ati nyimba udashobora kugira uwadirifu ushobora kubatunga kunyene Bibiliya ibivuga curongora umugore umwe Musa ushobora gusanga ari pasiteri utugupfa atari kirenga ushobora gusanga araravye ati je ndabona ngaho utugupfa kabisa mwiranye n'umwe ubwaho Sheikh tugerageje kurikirana pastor aravuga ku ruhande rwiwe ariko sinzi ko ku bandi bakirisi mbwa badibona numva bafise abagore babiri batatu abakristo erega barari basomye ivyanditse vy'Imana barana ko Imana itigeze babuza aha ni Imana iraza kutubwira n'ingene bakwiye no gutantugabura ibisigi yavuze ibintu by'abana ngo abana ngo usanga ngo imiryango ngo irikirajya iratangura gushwana ugasanga ngo bagabuye ibisigi ngo matongo yaraze ibintu nkahe n'ivyo ibyo ntari navyo na leta ifatira ko mu kuvuga ngo abantu barongora umugore umwe gusa ntirirabikosa ku Mana planning familiale ngo planning familiale abantu bananiwe gukora akazi kugira baronke amafaranga baca batangura kwiyumvira ingene boza baragabanya no gukunda isi birimwo kandi Yesu yavuze turakunda mugenzi uko wikunda cyo gituma rero utegeza kumva yuko kurongora abagore beje atari kosa uri kuvuga usomye ngaha muri gusubira mu vyagezwe Imana iravuga ingene umuntu azogabura ibisigi vy'abana biwe mu gihe urongo ufise abagore beshi iyi Mana resi nibaza yuko yagiye kubivuga mu gihe yoba yari yihenze kandi izi neza yuko abantu bashobora kurongora abagore beshi none yari gutanga ibi vyandiko gutinya uzogabura n'ibisigi izi ko umuntu abacumuye haravuga hati ni gusubira mu vyagezwe ibintu n'umurongo wa 15 ati umugabo ni yagira abagore babiri ngo umwe akaba w'inkundwa akazi uwundi akaba intabwa kandi bompi yabavyaye ko umuhungu w'imfura akaba uw'intabwa niyagera kuraga ntazahindure umwana w'inkundwa akazi kuba uw'imfura mu gishingo c'uw'intabwa kandi ari we mfura koko Imana ikirasigura umuntu afise abagore babiri
ntuzoce utangura guhereza ibisiga abana uco ukunda kuri wa mugore nyimbo mukunda cyane n'Imana irazi kutabakunda kumwe naco pasiteri yavuze ngo biragoye ngo kubakunda mu by'urukundo nivyo biragoye kugabura urukundo rugaburira abagore bose mugabo ntabwo ari kosa ari kubuza kurongora kuko n'abana urabavyara ukagira ubukunze cyane muganizo ko nujya wundi umwanga no ku bagore burya nuko nyene bimeze umaze kugira abagore babiri batatu ushobora gusanga hari icyo uyafise uri adafise urabizi pasiteri ugasanga kiramuryoheye iki kintu ku mugore wa mbere cyangwa ku wa kabiri ugasanga arafise umwe wese cyarusha uwundi muri ico gihe uri umugabo uba ufise ikintu ukunda kuwo mugore hari igihe usanga ku wa mbere wanashaka barakibuza ukagisaga ku wa kabiri abubatse barabizi ni nacyo gituma Imana yavuze ati ntuzoce utangura kubera baryohewe cyane kuri uryo wundi uca uhindura wa mwana w'imfura ngene bari kumuha ibisigi uca umunyuranya na wawe ndo kuri wa mugore ukunda na makosa ngabo ubukoza amakosa ugerageza kugira uwadirifu no kuvuga ukabaha kumwe isi novuga abakozi bavugetsi mugerageje kurikirana no kuvuga ukuntu cyangwa yagerageje kudusigurira atubwira yuko ngo wewe ngo kumva ku ruhande rw'abayisilamu bobo novuga kurongora umugore arenze umwe ngo sigo soko no muri Bibiliya yabidusomeye biriyo ariko ikibazo nyinshi bagafata je kintu kigenda nabemerere murabona n'ukuntu yambariye kandi niyambare nk'umuntu nyedini yambare nk'umuntu ari mwisinyire mu iduniya aremwe n'Imana umuntu aza gutsinda ngaha je tugenda tujanye canke ndamindure ni muzu we nimuza kumisha iyo kanzu yawe ndagenda ndayitwaye unza kumiyo koti yawe ngenda ndayitwaye nta kibazo sivyo none je uza kunsigurira neza za kunshira hagati ngavuga ati je unye ndamukurikira je ndaza kugenda aho musigurira neza gusa tubitahura kandi hari nabandi bahera bakora dukurikirana hari abakeneye gutahura kumbure nabo nyene bakeneye kuvyo kuko ni benshi basige bavyitwaza nuvuga bakavuga ati ngo twebwe kurongora umugore umwe ntigishobora gukunda cyangwa bakavuga ati nga kurongora umugore umwe nivyo bakavyitwaza kumbure bafise izindi mvo ziwabo sivyo negashera nivyo kumbure sindi nka pastor kumbure twumuha nkindi minota biragerageza dusigurire asa n'uwopoza ivyimviro vya mugenzi we sheha ari hano kuri no ruhande Imana imuhezagire shehe kubera ategerezwa guteteranya n'ivyarimyo n'ivyakunda hanyuma shehe dusomere ngaha itangiro 6:6 tugumingene habo haravuga hati uhoraho yicuza ico yaremeye abantu mw'isi bimutera intuntu mu mutima uhoraho haravuga ati abantu naremye nzobamara mw'isi uhereye ku muntu n'igikoko n'icikwega n'ikiguruka mu kirere kuko nicujije ico nabiremeye subiramo gato uhoraho yicuza ico yaremeye abantu mw'isi bimutera intuntu mu mutima uhoraho haravuga ati abantu naremye nzobamara mw'isi uhereye ku muntu n'igikoko n'icikwega n'ikiguruka mu kirere kuko nicujije ico nabiremeye Imana iguhezagire gusoma neza abantu twagiye tugambanira Imana kuko uko Imana idushaka siko turi uko Imana yadushatse siko twabaye kuko Imana yashatse yuko iturongora ariko twebwe turayigambanira twumvira ijwi rya wa mugwanizi muri kwa kumvira ijwi rya wa mugwanizi ari we Satani bituma dutangura kugenda ibinyuranye uko Imana ishaka araha abantu benshi rero cyane bace bifatira inzira yo kuza barakora ibyo bashaka ati ko narose ntuzeye Adija naho noshira ko Sumaya ntangorane yego nibyo umugabo ubona guma kobeza ko cyane cyane mu kuvuga ashiza amanga kubera ari byarimo aha ni ngumiyo yingu bitangaje gusa ndazi kumbonesha ko ndazi navyo yo kubaho yo pfanye nkubitiraje hanze rero shehe nanje no mubaza ikibazo sinzi uko umwanya wo kubaza wageze nta kibazo umwanya wo kubaza ndibaza none gashehe kuri kuravuga mu majambo yose yego ngenda kubaza ikibazo muri abo bose w'Imana yabwiye ati mukozi wanje canke muntu wanje mwiza nkunda kurya mugore naguhaye ari umwe genda wiyongera uyundi n'uyuwe uri muri Korani 4:3 wo murongo uravuga ati nyimba vy'ukuri mutinya utagira neza impfuvyi ni murongore mu mukunda mu bakobwa mu bagore babiri batatu canke bane ni wabona udashoboye kubatunganiriza rongora umwe gusa no kuvayo ibinenge umurongo w'icumi Imana avuga ati ni waramukuhariza ukazana ubundi mugore kuvugira abizi ko biriyo iryo tegeko rirahari unashima we pastor mu misugiye kugira ibibazo igituma utarongora abo bakobwa n'abagore ikibazo giye kugira pastor n'abamurushengera rongoye n'iki gikurikira tufatira akarore mu Burundi ngaha turi ku isi Imana yaremye abahungu bake n'abagore benshi abahungu bahitangwa n'intambara abahungu benshi usanga bagiye kubera abapadiri abandi abafurera abakobwa nabo bagoma bavuka ku bwishi gusumba abagabo abagabo bahitangwa n'intambara magisida menshi agahitana abagabo agaca haba abagabo bake ku isi n'abagore benshi muri ico gihe rero Imana niyo yaravye arabona ati none abandi bagore bataronka abagabo bizogenda gute kuko ndagwakore nko mu Burundi bagaturi miliyoni 10 mu Burundi none miliyoni 10 bakavuga ngo abakobwa ni miliyoni 7 abahungu nabo ngo miliyoni 3
none umva za miliyoni 3 z'abahungu nibatora miliyoni 3 z'abakobwa hazosigara abakobwa miliyoni 4 batazigera bumva icitwa umugabo batazonumviriza ahubwo bazogutwara n'ujya wawe uri kuravuga uravyumva bazogutwara umugore wawe bazomutwara wewe bagutware kuko bazoba bababuze nico tubona umumara bwabaye bwishi umwe akwega hari uragakwega kubera twahivye amategeko y'Imana n'ivy'Imana yaturekuriye rero pastor ingorane mugiye kugira mu rushengero mu abakristo mwe niyikurikira abakobwa banyu ni benshi abagabo ni bake hari cyane ngo kiri muri Yesaya kigiye kubashikira mu minsi iri imbere aho Imana ivuga iti ati kuri uwo munsi abakobwa ndwi hana bamwe bane b'abayisilamu twe twaragabanije twe nta ngorane dufise ingorane zo kuri mwebwe ati uwo munsi abakobwa indwi bazofata umugabo umwe nko pastor bamufate hano bamucakire ari indwi wumve sinzi kuzobiku uragaba pastor uragaba bati tuzokwirira ivyo kujya vyacu bimwe vyo kubaronderera irasiyo nta bizoba bikirimwo bimwe Imana atubwira mu kuva 2010 kuteza kubagaburira tuzokwirira ivyo kujya vyacu tuzokwiyambika impuzu ntibazo bakikubwira ati tugurire za mpuzu ni babakobwa ndwi ni kuvuga babakiriso bazo barananiwe baka kubarongora babaye benshi bagwiriye ya mategeko y'Imana ati bagaburira ubambike ongera murangura amabanga yabubatse neza ubahaye ubakura niki ku mwanya mwiza umva bizoba vyarananiranye ati tuzokwiyambika impuzu zacu kimwe gusa uduhe kutwitirirwa izina ryawe nawe ugire gute uduteturure pastor n'inyarikire muri Bibiliya none pastor uzobishobora abakobwa indwi nkurikiranye neza ni kibazo pastor yabajije wewe umwishura kandi uciye n'umubaza cinda namubaza pastor ntabwo yigeze yishira ikibazo cyane kuko dukoresha Bibiliya nta korone tubona ngaho idereka byuvuga byose mu Qur'ane nibutse neza mu kukwishura umenga yatanze umurongo wo kuvayo 2010 bisigura bashite kuvuga yuko ndakubajije ubunyene ntigeze yishura ntiwambajije ati ni Imana ego muri abo bantu bose bagiye barongora abagore batatu canke bande wavuze ba Dawidi ba Ibrahimu kuko ndazi yuko ari gitara kuvuganye naye ndabizi ego ninde muri b'Imana yategetse ati wa muntu wanje wa Abrahamu canke Adamu canke Dawidi urazi ko wankunze ugatona imbere yanje wanyubashe wagenanye nanje neza rero mwana wanje Dawidi canke Abrahamu ni wiyongere na Sara canke ni wiyongere na Keziya ni hehe nico cyanditse kiri muri Bibiliya kivuga ivyo bintu mugabo tubona babikoze bose yari amaso yabo y'ibyifuzo byabo ariko Imana yabwiye ko bacumuye Imana ahubwo yacibahezagira ahubwo bakoze amakosa kandi n'ingaruka yobo yarabaye ahubwo yacibahezagira igihe Dawidi yipfuye igihe umwami Dawidi yipfuye umugore wa Uriya akamurongora akagenda yishe Uriya n'Imana yaramuhanye urumva ni kuvuga rero no kuri Salomo menga n'Imana yaramuhanye kuri Salomo yafashe irwandoniza abagore benshi mu nyuma abo bagore bamukura ku Mana bamwibagiza Imana atangura gusenga ibigirwamana Imana none yamubwiye ati ngiye kuguhana mu nyuma aravuga ati Mana n'ukuri narahemutse mbabarira asubira ku murongo abagore bariko badikoresha amakosa n'umugore wa nyene cyubara mukuru w'igihugu yarabivuze ati umviriza ati ubushinga amateka mu kigoba pana mu rugo kijya kintu aravye cyo kivugiye abagore benshi bigira ingari imbere y'abagabo none umugore yigira ingari imbere y'umugabo ari umugore umwe mbega umaze kurongora bane bizogenda guteye mugabo mwari muri Islam n'intoke bazozicana nayo mano bayaci nibikunda nibishoboka Imana nibishigiki je ndatahura pastor igituma ariko aravuga ayo majambo yose kuko simbora igituma yarongoye kuko ugiye gusoma abikorinto ba mbere indwi umurongo wa mbere mwarandikiye n'ikete Paulo mubabonye ibibazo nyimba mwaraniwe gutunga n'abagore kuko gutunga abagore n'itegeko ry'Imana kubatunga mwebwe rero hari cyane ko mwandikiye Paulo indwi mu bikorinto ba mbere indwi umurongo wa mbere ati ariko kuvyo mwanyandikiye ikiza no izina muhungu atohuye n'icitwa umukobwa sizitwa murongora uyu ni Paulo karabahinyisha ariko kubwo ngo kwirinda gushakana umugabo wese ngo agira uwiwe mugore n'umugore wese agira uwiwe mugabo asa amajambo y'Imana umugore umwe ariko niko n'amajambo ya Paulo karavuga abonye ko byabananiye kubatunga werekera naho Paulo atubwira ngo turongora abagore ndaje nico kimwe twavuga tuti nivyo udashoboye gutunga abo bagore rongora umugore umwe mu gihe byakunaniye nico nabwo tuje gusanga wewe nyene kubatunga byo kugora navuze hari ibintu bitatu gitonderwa Imana tubwiye muri kuvayo 21
umurongo w'icumi umuvyirengagiza ni waramukuharitse umva Imana ninzivuga ati ni waramukuharitse razi ko guharika byemewe ntuzohe fate ngo ugabanye impuzu warugurira umugore wa mbere nivyo umugaburira umuhereze indya ninge no bararira kabiri nyimba kumwe ni Imana bivuze nuravuguruza Imana gapasta nyimba Imana ivuze uko duca dutegerezwa gukora ivyo Imana yavuze kumva ashobora kurongo ega sinitegeko ngo barongorere rimwe Imana nuruhusha utandukanye uruhusha kandi twe bose tubaye inkwano ugihagiye muri Korani kane uri kurasomora yibona guteza kubaha iki inkwano ukabagira gute ukabarongora ubonye bikunaniye nyene ucurongora umugore umwe hari umugabo usanga atomenye gutunganiriza abagore babiri bashwaye nkaho ucureka ntavyo ushoboye kubagaburira ugasanga ntavyo ushoboye ugasanga hageze bya byo kuryamana nabo ugasanga utugufu twiwawe n'umwe ntakwigwa kirazira kongerako gashira ikibazo nce nifuza kubaza kandi kunda kwaza shira nyene ko tuzi ko abakobwa bafise ka kantu ko kwikunda cyane aguma ashaka yuko abari wakundwa cyane ibintu vyiza urubibona n'igihe nuvuga umukobwa agiye kurongorwa mu rugo harimo mabukwe harabamo kantu kinjyane kwera kwikunda kwa cyane sinzi ko rero bamaze kuba babiri batatu bane batanu bica bigenda gute bigenda gute umugabo bigenza gute muri ico gihe hari inyigisho Yesu yigishije muri Mariko 12:28 ati abantu basenga Imana imwe rudende ati uce wongera ukunde mugenzi wawe kugira gute nkuko wikunda urya mukobwa canke umugore azikunda akabona yuko urya mugenzi we nawe ariko arayerera mwugaburira umugabo we ni boss afise inzu zitatu ntashobora no gusaba ati reka mbwira umugabo wanje arongora urya mukobwa akayerera mwibarabara mushire mw'ijyanzu uwo ntazabona ubwami bw'ijuru wati rero ubu dufate sheha arafise umugore sheha afise ubutunzi ameze neza cyane umugore wiwe abonye uwundi umugore hari hanze ariko arondera ubuzima ntisi bwiza uremeza yuko umugore wawe yotanga amategeko akakubwira ati mugabo wanje genda urongore nujya umuzane nawe nyene agira ubuzima bwiza nivyo Imana idutegeka kandi bama babikora bama babikoze kugira ngo ujya mugore nawe ave mwibarabara agire ahabarizwa kuko burya umugore ari mwibarabara wenyene hari ibintu byinshi ababura ko babura cyakindi Imana yamuremera Imana yamuremeye umugore nawe umugabo nawe Imana imuremera umugore urumva ariko turavye gato y'ipast ni shehe turabona menga abakobwa sinzi ko byo bakundira sinzi ko uwo mugore sindamubona sinzi ko birashika sinzi ko duhera naye aho byashitse uwo ufise umugore jewe gisinage ico gituma umugore nubwo uzoba umufise ari umwe ntazoreka kugufuhira umugabo kuko niko baremye niyo ndemana zo mwamanira inyota umugore yamanira inyota umugabo ni ngombwa ivyo bitegeza kubaho noneho witwa umugabo wagavyiki tegeza kuba umugabo ushobora guhagarara hagati yabo bagore ukabasera ugo ukavuga uti murakundana muteza gukundana wewe ico ndaguhaye n'uri ndamushira abagore kajya kantu kazokwama karimwo kuko kuri Aburahamu vyarabaye abwira umugore wiwe aramuzanira umugore vyarabaye nyene mu itanguriro 16 murongo wa mbere ni umugore yamuzaniye umugabo umugore niwe azanye ego hamwe itanguriro 16 murongo wa mbere ni Sara aragira abwira Aburahamu ati nawe twabuza kana ndabona uyincoreke yanje uwo yigira umugore wawe kugira ngo twibanire ya ncoreke imaze gushika yaravyaye umwana avyara Ishumayeli amaze kumuvyara wa mugore acarashavura ko yana atavyara Sara arashavura iyo ni kamere ni ngombwa bizokwama imeze uko nyene wewe rero umugabo uteza kuba hagati ukamenya uza kugera abajya abagore bawe niko vyagenze Aburahamu yaragenga harabajera gushika aho umumarayika azabwira umugore wa Aburahamu wa kabiri ati genda uce bugufi wubahe ntiyamubwiye ngo Aburahamu yacumuye oya yabwiye ati ca bugufi gushika acamuga ati n'umwana uzovyara ari mu nda yawe azokwitwa Ishumayeli wa mugore agira kabiri wumve iyo niho ikimirimwo Imana yabwiye ujya mugore kuko yari ifise isezerano Imana yateguye kuri ujya mwana azovuga ku mugore agira kabiri wande wa Aburahamu ndazi na pastor niyo biharira arabizi ko ariko bimeze pastor ntavyo woharira kuvyerekeye uyu mwene data ndumva guma kwita squat ikibazo acagenda hari abugara kwita squat wowe ntarakwitira gushaka n'ubu gusa turashobora kubandanya nanje nabaza akabazo pastor oya urumva je shaka ngo twavuye gaha ujya umenyesha makuru ntihatanze umwanya kugira ngo banyishure rero shaka umusubire mu kibazo kandi ugira gatatu kugira acumve ha mu tuvuga ati inyishu nari nkene niyo canke ntiwayishuka nari n'ubu nguma ndabivuga ariko agenda hari asura aja mu kirekura aja mu kiyanga asura ku mukerere nabagize ikibazo kivuga uko kandi ndagomba mu Isilamu wose ariko arankurikira no kuri ahari hose aherereye yumve neza kino kibazo cyane nabagize ikibazo kivuga ngo mubabanye n'Imana bose ab'Imana yakunze bose abubasha Imana bose mbere ni kuri abo barongoye abagore babiri canke batatu barenze umwe n'uyu Imana yavuze ati ko naguhaye Sara ndakongeye Anita ndakongeye kandi nakwizera naho nyene cyane nifuza kubaza pastor kuri Aburahamu
ni Imana yabwiye Abraham aje kurondera ijyanshoreke byagenze gute? Kuri Abraham yari afise umugore wiwe Imana yamuhaye wisezerano ni Sara. Umugore agira kabiri ujya ijyanshoreke ni icifuzo c'umugore we wa mbere, si icifuzo c'Imana kandi si icifuzo ca Ibrahim. Ariko dukurikiranye baravuga yuko ngo Imana ntiyavyakire ko ni mu marayika yaciye aza aravugisha ijyanshoreke abwira ati genda wicishe bugufi ntugabe ujya mugore wa mbere. Kuvyari vyabaye urumva habayemwe amakosa ariko kandi nayo makosa kubera Imana yakunda Abraham cyane ntigeze igomba gutererana ibyacoreka mugabo amakosa yarabaye nyene n'ubundi byifuzo by'umwana w'umuntu byamabizana konsequence byamabizana ingaruka uko niko bigenda nico gituma dukwiye kugendera ku murongo w'Imana tukifuza iby'Imana bishaka ko apana kwifuza twege ibyo dukeneye byarazanye ikibazo n'ubugiye mu bya politike duza dusanga bajya abana ujya Ishimayeli n'ujya Isaka ni bombora nubu ntirarahera uzobaze abazi bya Bibiliya cyane ni bombora ntirarahera kubera kugeza kuri uno munsi rero ico novuga shehe rafiki yangu shehe nkunda cyane ntarangishira ikibazo yagumya gikwepa mugabo ngira ngo niko nyene bimeze yagumya kwepa cyane nta muntu numwe Imana yigeze yongera shagira twemeze ariko bajya badawudi bose kwabaye kwifuza ati nakana kari demo baje ujyatambuka neza nakana kafise ibisubi nini ingo itikwegera ntabwo wari umugambi w'Imana ati nubu niko babikora n'abagabo n'ubu no kuvuga n'umukristo wese niho barika kora ibyo bintu byo guheta n'ukuri icyaha gikomeye cyane makuru ujya mugore wawe nyamba atanzo afise muheko yoga amazi meza umugore tuvuta yisi tukirindira turondera umurongo ino pastor shaka kubaza ati mbega biba ubusambani ryari biba ubusambanyi mu gihe umuntu arenze ibigo mu gihe umuntu akoze ibinyuranye n'ubugombe bw'Imana basambanye nkagende ndenze ibigo no basambanye ubugombe bw'Imana rero ni gute ubugombe bw'Imana nimwe nagira bo kugenda gukwa ko dayisenga Claudine utiyongeje neza hanyuma tukagira mariage imbere ya pastor akaduhezagira tukabana ubu tukaba dufitaniye abana batatu ubwo bugombe bw'Imana ngiye naye ndaraba hariya hirya ni ntiyaro ni vipi ni kinyumira amapenzi ya Mungu. Pastor Sherifu kandi kubaza ati mbega iyo bitashika basi sivyo ndabifurije mbano ntibyanashitse iyo bitashika iyo byashika ugasanga nuvuga ni Claudette ni Claudine ntarungi kibondo hama bigaca bishika pastor agaca yifuza ikibondo byose bigenda gute wege rero ijambo ry'Imana Imana twakurikiye ntitetereza umuntu Imana amazi umuntu oyayi usomye ngaha muri Zaburi 113 rero ku murongo wa 6 turabibona Imana twakurikiye itanga abana itanga ibibondo naho yari kumubura nari kwihangana Imana ari kunyishira nkaronga ikibondo na Ibrahim yamaze imyaka irenga 25 yari yihanganye imyaka 25 kubera Imana idatetereza yamuhaye ikibondo ujya mugore wiwe Sara aravyara Abraham afite imyaka 100 Sara nawe afite imyaka 90 Imana rero twebwe twahisemo dusenga dukorera no munsi turirwa tubwira abantu ntimara amaza n'udafise ikibondo nareme ejo azokironga mugapana kwicira inzira ngo ngiye kurondera kanaka ngo niho no kironga we bandanye usenga Imana izogereza aravuga yuko ngo munyuma Sara yaronse ikibondo yego umva Abraham yo yihangana akareka gukora bijyanye kumbure yari kuruharuzo n'ubundi rega yaramuroze yego Aburahamu ntiyari kwihangana kuko ryari itegeko ry'Imana ryari n'isezerano ry'Imana kuko yari ifise amasezerano kuri bajya abana bose babiri hari isezerano ryategeza kuba kuri Ishimayeli imbere ya Isaka iryo ryarabaye nawe pastor abizi iryo sezerano ryabayeho ni ukuvuga Imana ntiyigeze aguma mbaza ngo hana Imana yavuze ngo genda murongore nawe nyirekana Imana akubwiye ati genda urongore umugore Imana ivyivugiye bitavuzwe n'abantu muri Bibiliya urahahiga ukaronka uwo murongo Imana akubwiye ati genda urongore pana ngo naremye urahafise none Bibiliya ntiyuzi dutega kurongora umugore uranyirekana Imana yagutegetse ati genda urongore umugore umwe Imana ivyivugire kuko ivyo ndiko ndakubwira byose byavuzwe n'abantu ucuvuga gukeneye Imana ivyivugire Timotheo wa mbere 3 umurongo wa Timotheo wa mbere nta Mana ivugayo havuga Paulo dugare kwijambo Timotheo wa mbere 3 rimwe haravuga ku by'abazezi bashenge siko havuga Timotheo wa mbere 3 umurongo wa 2 dash nta Mana iza kuvugamo oya nakumva yuko atari cyagizo cy'Imana Timotheo wa mbere nta Mana ivugamwo banga twese dutawe no munsi nyene iri jambo nijyo kwizegwa iki ni cete ca mbere Paulo yandikiye Timotheo yego soma duga kujya ati iri jambo nijyo kwizegwa umuntu ntiyagomba kuzezwa ishengero
yifuje ko ciza nuko umuzezwa shengera akwiye kutaba kutaka kumugayo kandi akwiye kuba umugabo afise umugore umwe gusa. None wowe ufise bane abakwiye kugira umugabo umwe gusa. Bisigura Pawulo aje gupinga Aburahamu ko Aburahamu yarajejwe ishengero. Dawudi yarajejwe ishengero. Kuri Dawudi havuye ko umugore wiwe nyimba ari umurema atari w'icenda. No hamuka Mariya nyina wa Yesu. Kwanza iyo ni inyungu. Iyo Dawudi arongora umugore umwe mwe ntimwaronka Yesu. Inyungu yagiye kuboneka Dawudi arongoye abagore benshi ku mugore agira 7 atari 8 gutyo. Niho hagiye kuboneka ko Mariya nyina wande wa Yesu. Bisigura yarongora urya mugore umwe we wa mbere gusa mwe n'ubunyagakiza mwirwa muraririmba ntimamufise namba. Iyo ni inyungu yo kurongora umugore arenze umwe. Pawulo aje gupinga abavugishwa n'Imana n'intumwa n'abahanuzi. Kuko na Dawudi yarazejwe ishengero. Dawudi yari umuvugishwa n'Imana, yari intumwa y'Imana akomeye cyane. Yakobo yari umuntu akomeye kandi Imana yakunda. Dawidi ngahanye ndagwa akaroro nga muri Samuel wa kabiri ugiye kuri 15-16 yabiriye incoreke ziwe 10. Dawidi yarazabiye yazirongo yazigira abagore incoreke 10. Aho simbuza abandi bagore basanzwe. Yani ivyifuza mugabo se muganda. Nta nahamwe Imana nyigeze muhara nawe nyene. Dawudi oya nukuri kiretse hari ibintu yarose. Kiretse ko Imana muri Luka 3:28 nturogote pastor. Ndagusavye nturogote kuvy'Imana bivanye n'ivyo wiyumvira kuko ngati mu vy'ijambo ry'Imana nturogote. Oya Bibiliya iringanga kandi ndibaza ko mwese muyemera. 3:28 Luka. Utwumve kuko oya tuvanga duse dutahuye. Tuvanga dutahuye. 13:28 sorry. Haravuga hati aba bose bararongoye abagore benshi. Reka twumve icimana abavuzeko. Kuko ntavuza usanga wacumuye twaba ducumura. Aho niho hazobamarira no kuryarya isi yazamenyo. Aho muzobonera Aburahamu. Aburahamu yarongoye abagore bangahe? 3. Na Isaka, Yakobo yarongoye bangahe? 4. Nkuko yabavye ko abahungu 12 nibo bava ku muryango wose w'Abisirayeli. Umbira ivyo Yesu yagiye kuzanana. Yavuye mu muryango w'abarongoye abagore benshi. Uraza kumwe ruvyo turutondeke ndakwe Yesu yazananye. Uravyumva uyu ni Yakobo nabavugishwa n'Imana bose bari mu bwami bw'Imana namwe mwibwe muhindiwe hanze. Kirazira kuza guhindura ivyo bavugishwa n'Imana bakoze uri umwana w'umuntu nka Pawulo. Kuko baragiye barongora abagore benshi. Imana ibemereye ijuru. None nkaje nka Idrissa jewe canke Pastori mugenzi wanje hano. Tuza kuvuguruza Imana gutera amaze kwemerera ijuru kandi barongoye abagore benshi. Ni hajya hano Paulo yandika, ni Paulo yavyanditse sivyo yabwiwe n'Imana. Nukuri Paulo yavyandikiye sivyo Imana yamubariye. Kwikete baba bari bana mwandikiye. Sibire gusoma abikorera wa mbere. Ni kwa Paulo nyene. Kwa Paulo nyene. Ni kwa Paulo nyene niyo dusubiye. Si ku Mana. Tugiye kwa Paulo. Wati revyo Paulo avuga hanini. Nibyo bamwandikiye karatanga inyisho nk'umwana w'umuntu. Ni nkuko nawe bo kwandikira. Nkaca ntanga inyisho. Ni nkuko nanje no kwandikira pastor hano nawe akaca duha inyisho nkizi nyene bivanye ko yabonye umugore nyene usanga mpira bigo bimeze nabi agaca bona ati je ndabona umpenga mwobireka. Na Paulo niko yavuze. Nahane si Imana oya nukuri. Nawe arabizi ko tamurongo Imana ivuga ngo rongora umwe. Kumenga ufise ubwoba no. Twagiye ku 10 yaravuga ati ariko niho bambere igabane cindwi. Umurongo w'10. Abamaze kurongorana ndabagera ariko si jewe n'umwami wacu. Umugore yoye kuvana n'umugore wiwe. Umugore yoye kuvana n'umugabo wiwe. Ariko aramutse avanye nawe abe igisubira muhira canke yisubize hamwe n'umugabo wiwe. Kandi umugabo yoye guta umugore wiwe. Subiramo ahantu neza. Abamaze kurongorana ndabagera ariko si jewe n'umwami wacu. Umugore yoye kuvana n'umugabo wiwe. Ariko aramutse avanye nawe abe igisubira muhira canke yisubize hamwe n'umugabo wiwe kandi umugabo yoye guta umugore wiwe. Uwo n'umugore Icagezwe cy'umwami Yesu Kristo icagezwe cy'Imana nico Paulo Imana yari yamubye ati andika no majambo niko kwandika ati umugabo ye kuvana n'umugore wiwe n'umugore ye kuvana n'umugabo wiwe nuwo bikora akaja muhira bigisubiramo ntasubira kurongora n'umugabo nyambataye umugore wiwe agumuko nyene ntiyemerewe no kuza guheta ku bandi ngo nikubara tamugora bise uko niki jambo ry'Imana ritubwira twebwe abakristo naho nyene pastor shaka kubaza shaka ntahuze ko turavye biriko biraba uvuze ati rero iyo umugabo n'umugore batandukanye umugabo ntaba kwikurongora undi ntaba kwikurongora undi none ko rikino haba ama divorce n'amakosa ayo n'amakosa none ko riki hama haba ingo bijya byose ni mu buryo bw'umubiri si mu buryo bw'Imana ndibariza arabona bibonye pastor umugabo yaratandukanye n'umugore wiwe hanyuma baratandukana beramenya ko batandukanye ariko mu nyuma cyo tubona umugabo asuye kurongora undi mugore kandi baca kubaheza gira mu misa
byari kosa niyumve ko amakosa ku mvugo ya Paulo ntivyemewe ahubwo abagore b'abakristo baragowe n'umugabo apfuye ntarongorwa ni ku mategeko ya Paulo muga kuyimana nicagezwe c'Imana niko Bibiliya Paulo ariko yavuze reka tubaze Paulo gatandatu hanyuma yasubiramo hajyanye erega nihondi wowe ugenda ku 10 reka nanje mbere gatandatu umve ko ari cagezwe c'Imana mumvikane usubiremo abiko niho bambere igabane cy'umurongo ushaka ku 11 haravuga hati abamaze kurongorana ndabagera ariko si jewe n'umwami wacu umugore yoye kuvana n'umugabo wiwe ariko uramutse avanye nawe abigisubira muhira yani hasuye kurongorwa canke yisubize hamwe n'umugabo wiwe kandi umugabo yoye guta umugore wiwe siko bavuze ucu tubwira ngo nicagezwe cy'umwana reka tumwibariza nyene Paulo kuri gatandatu tumve ko ari cagezwe ureko ko ataguhakanira Paulo avuga ati ariko mvuze ivyo ari ukwemerana si vyagezwe mbagera Paulo si vyagezwe ariko aravuga n'amajambo yiwe bwite nico tumana kubwira ati Paulo ngari cyate mwari mwandikiye ariko aho duherendwe rimwe wagiye 10 impereye rimwe izina muhungu atohuye n'icitwa umukobwa simbare gico murongo ari muturekere ariko kubwo kwirinda gushakana umugabo wese agire ngo wiwe mugore uyu ni Paulo abivuga n'umugore wese agire uwe mugabo umugabo ahe umugore wiwe ibyo akwiye kandi umugore nawe abigenze atyo ku mugabo wiwe kuko umugore ataganza umubiri wiwe ariko uganzwa n'umugabo kandi umugabo nawe ntaganza umubiri wiwe ariko uganzwa n'umugore ngo ntimukimane shiti kumbure musezeranye igihe kugira ngo mubone uburyo bwo gusenga kandi mwongere mubane satani ntabageragereshe kutirinda kwanyu ariko mvuze ivyo ari ukwemerana si vyagezwe mbagera none umuntu atazanye vyagezwe ukabutubwira ivyiwe ariko atubwira ivyande ngerageje gukurikirana kumusha havuga ati ivyo Paul ivyo yanditse nuvuga Paulo nivyo iwe yishura kuvyo uko avyumva musi vyagezwe sasa sinzi kubitahura nawe hajya twe twahereye ku 10 wewe yahereye ngaha kuri kangahe gatandatu umva wewe bisigura yuko ari byo wasimvye wewe ari byo utasubira ibi jewe sinabikozeko je nakoze kuri ibi erega no mu rushengero basomera ukunyene ngo no mu rushengero basomera yarashitse reko cyagizwe cy'umwami ati umugabo ntiyarukana n'umugore wiwe nicagizwe cy'umwami apana cyagizwe ciwe cy'umwami ni carageze Paulo nta cyagizwe cy'umwami yarafise tubwirako shehe uramwemera Paulo wewe oya Paulo nta cyagizwe cy'umwami yarafise reka ndamukosore pastor ngaho rero aho nibishaka kumvikana ko Paulo ntawe wemera sivyo wewe nawe Paulo uramwemera cyane gose kubera mushaka ko turondera urundi murongo mwiza kumbure mwese mwemera Paulo wenyene reka mbanira mu ndamukosore ntasuvuga ivya Paulo 11 umurongo w'17 Paulo nta cyagezwe cy'uhora hafise nta ni cy'umwami afise oya nukuri ntuso gwitwaza ivya Paulo tuvuga ibindi haravuga ati 11:17 abakorino bakabiri ivyo mvuga simbivuga nk'ijambo ry'umwami wacu ariko nabivuga nk'uvugishwa n'ubupfu nizigiye ko afise inyanduruko yo kwirata none uyu muntu umva ari cyagezwe cy'uhoraho gute canke cy'umwami kandi yaguhakaniye nkeneye Imana we pastor kubwire ngo rongora umugore umwe kandi iyo nyandiko yime ahantu yanditse simbuze ngo ndakuremeye rongora kuko kuremerwa no kurongora biratandukanye Imana yaremeye Adamu ntabwo barongoranye yaramuremeye muramuha twebwe kitubwira ati mugendere rero muvyare mugire gute murondoke no haci haza yamabwizo yo kurongora no kurongorana no guza turatanga iki inkwano impahana Imana yakubwiye ati genda urongore umugore umwe nukuri Bibiliya ngiyi fasha uwo murongo twaduze kwijambo ndibaza ntuhabye wiruka ahubwo we urazi ko ndagukunda cyane utaraduga kwijambo gato nshaka kibazo dusubira inyuma hari ya kuri Adamu na Eva biraboneka yuko ivyo byose byaje yuko Adamu na Eva bamaze gukora yego bamaze gukora kijya bisigure ko batakora ni kibazo umuntu ashayibaza mbege iyo batakora kijya gicumuro byo kugenda gusa abandi bantu bari kuva he igicumuro kihe bakoze rega ntigeze bakogenda cyo kugicamwa gusa n'ubundi rega bari kuvyara kuko yari umugore n'umugabo mbega imigambi y'Imana yari yategereje ko Adamu na Eva baba muri paradizo gusa imigambi y'Imana kwari kugira ngo irongora abantu iboriente ugushaka mugabo abantu bamaze kumvira satani baca bagenda mu bundi bushaka Imana itagomba baba batangiye kuba sase nike n'Imana rero Imana ni yatanguje urugo imaze gutanguza urugo kandi urugo rw'abantu babiri iravuga ati umugore azovi wabagenda rogogo n'umugabo wiwe n'umugabo avi wabagenda rogogo n'umugore wiwe babana ari babiri ivyo Imana yabikoze uko nyiko yari imaze kubona yuko ibintu byose byari bimaze kononekara Imana yabikoze uko niko yari yabiteguye nuvuga byo gutwarana kugirana mariage gutwarana
yabikoze ko nyakora Adamu na Eva baramaze gukora ico gicumuro oya yari umugore n'umugabo iko yarasangwa ari umugore n'umugabo mvuga bamaze gukora ico gicumuro ko ari ibindi byashe byibonekeza mu nyuma abo bavukana bavyarana bamaze gukora ico gicumuro hanyuma Imana ikabirukana muri bustani ya Edeni haciye haba ukutagirana gusabana n'Imana abantu batandukanye n'Imana abantu batangura gukora ibyumviro byabo bashaka batangura gukora ibinyene n'Imana Imana irababara ngira ngo isi ya mbere yego n'isi ya mbere murazi ko Imana yayikuyeho yose imvura yaguye iminsi 40 n'amajoro 40 yego bivanye nuko abantu batangiye kugenda nkuko Imana idashaka rero n'ubu abantu benshi bariko bagenda nkuko Imana idashaka mu kurongora umugore arenze umwe kurongora umugore arenze umwe ni ibyifuzo by'umuntu si umugambi w'Imana kandi ibyo byifuzo by'umuntu byama bizana ingorane muzanira ingaruka iminsi yose tugiye gusoma neza tukaraba ngaha muri Mariko duca turaba ico Yesu we yabivuze ko nawe mu isezerano rishasha kubera ngaha mwene data twahagaze mu isezerano rya kera cyane kuko ari ryo yumva ari ryo rimushigikira cyane urabona mugabo ndabona yuko ingufu zitangiye kumuherana tugiye mu isezerano rishasha ndabona ko ingufu zitangiye kumuherana rero isezerano rishasha ryojo ryaje rero arakabirya kuko naho tubona intumwa zagendeye na Yesu zigeze zirongora abagore barenze umwe cyane naho Yesu yabwiye atebana murazi yuko bari abambere barongeye abagore 3 canke 4 namwe ni mugerageze nta na kimwe ni nguvu zanyu no musi shari karanyemeza yuko jatanga ubufise mugabo ego nipora nyene ndokora amakosa yo ntijijuye wakabibona usumba di Pastori iryo bana naryo no kubaho reka rero turabira akabijya ngaha ashiye gutiza niho yobibona neza muri Mariko rero turabe muri Mariko muri Mariko rigabane c'icumi dore ku murongo wa mbere cyo ku 12 ndagomba bibiri musobanurire neza shike tahure neza ubwanwa bufuka umunwa kuko umenga ntarembe oya nuko hasi no kwemera kuko Imana ntavyiranyemeza Mariko 10 Mariko 10 dore ku murongo wa mbere 10 umurongo wa mbere haravuga ati ariko ravayo aja mu gihugu c'Yudaya no hakurya sawa nyene Mariko 10 niho ndi yego ariko ravayo aja mu gihugu c'Yudaya no hakurya Yorodani ishengero ryongera gukoranira kuri we yongera kubigisha yego nkuko yamenyereye abafarisayo baza kuri we baramubaza bati mbega biremerwa ko umuntu yirukana umugore wiwe nawe arababaza ati Mose yabagereye iki baramwishura bati Mose yemeye ko handikwa icete cyo kuvavanura ukamwirukana Yesu arababwira ati gukomantara kw'imitima yanyu niko kwamwandikishije ico cagezwe ariko uhereye ku itanguriro ryo kuremwa Imana yabaremye bari ubwoko bubiri nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe akaramata bompi bakaba umubiri umwe bituma batakiri babiri ariko baba babaye umubiri umwe nuko ico Imana yamatanije umuntu ntaza kimature bandanya mbege yinjiye mu nzu abigishwa bongera kumubaza iryo jambo arababwira ati umuntu wese yirukana umugore wiwe akabira uwundi abasambanye kandi abamuhemukiye kandi nawe ubwiwe niwe yahukana n'umugabo wiwe akabigwa n'uwundi azobasambanye duga kwijana nahejeje aho ambari uya guka ku 12 13 na kabiri nahejeje 12 nahejeje ngeze ku 13 washike ku 12 yego nahejeje maze bamuzanira abana bato tugiye mu bindi ugeza kugira ngo inyishu wayumvise na Yesu musezerano rishasha yagumye ashigikira umugore umwe ntabwo avuga abagore babiri urakoze sinzire yuko mwanya bageze ndavuga ico ndakumbure yishure uzumuharire ucumbatse ikibazo yego nukuri rubwo urongora bane kandi nuzotandukana n'umugabo wiwe azobasambanye nivyo ndagifise cyo ndakivugako jewe ndongoye abagore bane umugore niwe asigura ugakazi wanje si jewe ngenda kuriwe avuye imuhira aje kuri jewe ndo mugabo tuzobana karamata ko namurongoye namuhaye inkwano nuwa kabiri nuko nyina zozi wanje zobavuye muhira zozi wanje namuhaye inkwano sinzoba ndamutatuza ko tuje kubana kandi yego nuriya nzomurongora ndamuzane bose bataye ingo zabo baje ku mugabo bataye iwabo ico nukuri Yesu yavuze ukuri tubane akaramata nivyo nahari bane nahari ntangorane kuko bavuye iwabo baje tubane akaramata nturongora kugira wirukane ati umuntu azirukana umugore Yesu ntabwo yaje gupinga Mose yatanze itegeka ati umuntu yiruka umuntu umugore ni yaramwe byakonera ko mubana umuhe icandiko umwandikire muvane
Yesu aravuga ati muri Matayo 5:10 sinaje gusenyura ivyagezwe canke amajambo bavugishwa n'Imana. Umwana barongora naje kwabwira ati mwarakosheje. Nyimba barakosheje nyine ku murongo Yesu yavuze ati nabari barabarongoye bari barakosheje. Uwo murongo ntawe uhari. Ndazi pasteur waza kuronga. Yesu rero aravuga ati umuntu yirukanye umugore wiwe ngo basambanye. Sivyo gusa Yesu yigishiriza mu migani. Yaranigishije muri Matayo avuga ati umuntu ni yaraba umugore wa mugenzi wakamwipfuza zo amaze kugira gute gusambana nawe. Kuko umwirukanye no munsi ndazi neza yuko ntiza kurenga ndasuye kwiyumvira umugore. Urumva ni waramukorera umwiyumviriye uwo mugore uzomaze kugira gute gusambana. Naco gituma biragoye ko umugabo yibana amenyereye umugore aracyarongora uwundi mugore. Nukuvuga no kumutaye nivyo uzobusama uzoza kwiyumvira abandi bagore n'abandi bakobwa kuko Imana yaremeye kamere y'umugabo no kwipfuza abagore ni kamere ndemanwa sivyo abantu bagira gute badukana. Acaravuga rero ngo Imana ngo byo kugwana ngo inguvu ngo biki ngamwe ko umuntu yagwanye n'Imana warashakira namuhezagira kandi afite abagore benshi. Inde nawe Arakomeye cyane ni Yakobo. Tugende mu itanguriro 3:22. Uyu ni Yakobo mvugishwa n'Imana akomeye yarongoye abagore bane. Avyuka muri iryo joro ahitana abagore biwe bompi n'incoreke ziwe zompi n'abana biwe uko ari 11. Ajabuka icambu ca Yakobo ca Yaboki arabajana abajabutsa uwo mugezi ajabutsa n'ivyo yarafise vyose maze Yakobo asigarayo wenyene. Haza umugabo baranigana bashitsa mu mutwenzi. Uwo mugabo abonye yuko atamushoboye akora mu mutsi wo kunyonga yitako giwe. Umutsi wo kunyonga yitako rya Yakobo urahinyagara bariko baranigana. Uwo mugabo aramubarira ati ndekura kuko umutwenzi utambitse. Aramwishura ati sinkurekura utampezagiye. Urumva ko abagore bane kandi yabajanye bose n'incoreke ziwe. Urumva nawe aramubaza ati witwa nde? Ati nitwa Yakobo. Aramubarira ati ntucitwa Yakobo kundi ariko wiswe Isirayeli. Ijambo Isirayeli ho ryavuye kuri Yakobo. Afise abagore bane yabajanye ku musozi ngo mpezagira no kunigana baranigana ngabo baraniganye aca muhana izina amwita Isirayeli. Nuko waniganye n'Imana n'abantu ukanesha. Umva ko umuntu afise abagore benshi afise n'inguvu afise n'ubushobozi n'izindi imbaraga zikomeye gose. Mbere n'umumarayika yaraje arahezagira turi umugabo kabisa tindaguhezagiye mbere wewe wagwanye n'Imana n'abantu uranesha mbere nkwise Isirayeli. Ati ndakwinginze nyibarira. Aramubwira ati umbarize iki izina ryanje. Amuhezagirira aho hantu. Yakobo yita aho hantu Peniyeli. Ati mbonye Imana imbona nkubone noneho ndacariho. Afise abagore n'incoreke ziwe. Imana cyane namuhezagiriza no mumareka ati kururi ingabo uragwanya uranesha dore ngabo urayivuguru zapasa. Nico gituma kurongora abagore biremewe nakubaje ikibazo muri Yesaya ntaranyishura. Abagore ndwi bazofata umugabo umwe ati turigaburira turiyambika ariko twitirirwe izina unagire gute unaduteturure. Ivyo bivuzwe n'Imana. N'Imana yabivuze ko yarizi neza ko mutegeza kurongora beshi mugakwera mwabiretse bakagwira bazobafata ku misi ya nyuma bababwiye ati turigaburira nawe uriko urabibona no mwino misi abagore babaye beshi kandi ivyo nubwo uri kuvyibagiza nawe urabibona. Nibo bafise uburyo bwinshi muri no misi. Ubu bavuga ati je byose turafisa ahubwo wewe ngo gusa uduteturure. Umva Imana ntigeze ibesha. None pastor ko Imana avuze ko bazogufata wewe ni bagufata no zocugira gute nawe abo bagore indwi uzobikura gute? Muri ivyo pastor sinzi ko yavyemeye kwanza. Ibyo ntabyo nemera simarayivuze. Biri muri Yesaya kandi bivuga ngo ariko risobanura nabo ko bitari ngo mu gihe cyerezo hazoba hari ibihe bigoye cyane. Urani aha abagore ndwi bazoza ku muntu kugira ngo bamubwire ngo turongore tukwitiririrwe. Mugabo si Imana yabitegetse cyangwa Imana yabipanze. Oya ibihe by'iherezo harimo ibintu byinshi ubwicanyi ibintu bitari byo. Icyo uvuze rero turi mu gihe cyerezo hari amabwa menshi amabi menshi. Niko gihe cyerezo kizoba kimeze abantu bikunda bikakisha ubwicanyi abantu bakunda amafaranga. Mugabo bose bazoba ariko barakora ibinyuranye n'ubugombe bw'Imana. Naho bakobwa rero bazoza kuri wowe cenke kuri jewe bazoba bakoze ibinyuranye n'ubugombe bw'Imana. Hari kido vuga mutaho. Nukuri novuga yuko nacumuye cyane kuko nyimbo temera ko Yesaya arobwishwa n'Imana. Ko ivyo yavuga yavugishwa n'Imana. Uvuze ngo ivyo abantu bigombeye bo nyene ubwabo. Inyandikira avuga ati ni Imana iri kirahishura. Haravuga ati Imana isezerana gukiza abakobwa b'i Yerusalemu. Ni Imana yasezeranye muzobakiza. Pastor nuce ku ruhande. Havuga ati uwo munsi abakobwa ndwi bazofata umugabo umwe bamubwire bati tuzokwirira ivyo kurya vyacu. Urumva ko gakiza bazoba bakeneye. Tuzokwiyambika impuzu zacu. Kimwe gusa uduhe gutwitirirwa izina ryawe nawe uduteturure. Aho ni uzobukirije abakobwa b'i Yerusalemu babuza abagabo.
uwo munsi ishami ry'uhoraho rizobagiza rifise icyubahiro bamaze kuronka ishami ry'uhoraho rizobagiza rifise icyubahiro ivyo igihugu kizokwama bizoryohera bazoba barokotse bo mu Bisirayeli bavyirate bishime banezerwe tinatwe twarose abagabo bari barababuze ari indwi twarose abagabo bishime bagira umunsi mukuru baryoherwe nawe uhinyuza Imana pastor ya navyo rero pastor uremera Bibiliya ndahebera uyu murongo urashobora kudusomera ni mu gihe c'iherezo nivyo vyibiye sari karavugishwa iyi ni vyiherezo gashera none bihe turimo vyo n'umunsi vyiherezo turi reka ni ibi bihe turimo nyene ni bihe bigoye nyinshi tuba turongora rero ntiyaje kubera yuko abantu ibihumbi bigo bapfa okay ni mirire bihere turimo ni bihe vyiherezo hazoba hari ibintu bigoye cyane abantu baravuye ku mategeko y'Imana umwe kirongorera umwe ata Imana imubariye abagore bakagwira bakaba benshi bakabura ikibafasha bakirwa kwarerera mu barabara abandi bagacika abamaraya kubera abantu bavuye ku Mana batagikundana umuntu adashaka gusangira na mugenzi we abantu bareke kurongora bakeneye umukobwa bagenda bamusange mu hoteli bahurira ahantu ivyo rero bimaze kubona aho abakobwa bazogwira bakavuga bati twe turiyambika turongore nico gituma rero kureka kubarongora ahubwo n'ivyago nyene muri ko maradushiramwo ati rero shaho cyuvuza ati rero hibonekeje nk'umuntu adafise ubuzima bwiza nuvuga umugore adayifuza kuba ubu buzima bwiza ariko pastor ngaka babufise ubwo buzima pastor afise urusho bwo kurongora uwo mugore uburenganzira Imana yamuhaye arabufise kiretse ko umutima we utabashaka gusa ego n'ubushobozi usanga atari kirenganye muga ati je ntavyo noshobora jerekana igumiriza umwe mugabo nyimba vy'ukuri afise ubushobozi afise amafaranga abakobwa uruhusha ararufise abakobwa rero barayerera ni beshi impfuvyi ni nyinshi nagena tora umugore amushire mu nzu agira kabiri amugaburire amwambike urumva ivyo akeneye amuhe bareke kwiga baraza kutumara amaza mwibarabara mugabo ivyo ni bivuze simana ni Imana yabivuze kuvayo 2:10 no gusura mu vyagezwe 2:15 reka tuje handi iryo jambo none pastor je ngambaza akabazo gatoya mwitanguriro imbere ko ruca tubandanye bikurikira je nakubwiye abantu batanguye kuguhira lameki yabiri abagore babiri ni Imana bivuga muri Bibiliya lameki yabiri abagore babiri umwe yitwa Ada ni Imana yabivugiye nyerekana uretse ko ari ivyifuzo vyiwe nawe nyerekana avuga yuko ari Imana yavuze ngo genda urongore wa kabiri yabivuze muri kuvayo 2:10 ngwanda guha umurongo Imana niyo yabivuze yego duga kwijambo twumva ati umuntu yagira abagore babiri azabagaburire abambike amenye ngena bararana mwijoro none Imana yabivuze ngo matuvuge ibindi biki ahubwo we mpa wa murongo Imana ivuga ati rongora umwe ndacagukeneye aho Imana ivuga sinakwishira oya wanyishije Paulo yaganiriye imigani 19:14 imigani hungiye mu migani ya Salomo ni imigani ugiye uduciye 19:14 ducira umugani nyene gasi Imana igira ivuga urugo be nitunga umuntu abiragwa n'abavyeyi ariko umugore aciye ubwenge amuhabwa n'uhoraho none mwege abo bagore babiri batatu bane nabo muca muhabwa nani n'uhore bari bijuju ega twa none uwo murongo Imana itamukwandikiye birigu mivuga umugore umwe wenyine atarenga erega nawe uronka Imana itamuguhaye urumva wowe ufite abagore bangahe babiri Imana yemera ubumbura babiri wowe wundi si wowe bibaza ko Imana yemera n'uwa ujya wa mbere ujya wa kabiri ujya si ni ubivuze mpinyandiko kuko n'Imana tubwira ati nogera no kuraga irabisigura ngene tuzoha amatungo yacu abana bacu bavutse kuri abo bagore erega pastor kuvuga ati je nta candi confise nta ngorane muga jewe ntabwo twari gukora ibitagira icandiko nuko bamwe mutubwe muri Bibiliya gusa na Korani irabiturekurira nashatse ndabikwigishije nkoresheje nde Bibiliya kandi abavugishwa n'Imana bose bajye kwatabazo gutanga mwijuru abantu bahindiwe hanze barongoye abagore beshi bigiriye mwijuru Imana bahaye ubwami bw'ijuru nuko izi ko batacumuye nawe nyine kandi Imana ivuga ati urongoye urenze umwe n'igicumuro basi noroshe kibazo urongoye urenze umwe n'igicumuro nyereka aho vyanditse nivyo keneye kwa kwereka yego basi none ntiyabibonye kuri Bibiliya ivuga abagiye barongora abagore barenze umwibazo bagiye bahura navyo kubera ko vyirenga ari kintu wari wamuhaye asome ngaha nuvuga ku nze ya bushasha ubuzure bushasha bavuga yuko ngo Yesu yavuga ati ngo kuzorenza uzota umugabo wiwe akagenda akagatayi wabo azoba akarongorwa n'undi azobagize ubusamba no ku mugabo azoba bimeze nk'uko nuvuga shaka yagerageje gusigura avuga ati erega n'ubundi nivyo kubera yuko sindabata bose bazi wanje ntawe jewe nkurikira canke nta numwe asubira iwabo ikibazo byinshi nibaza ati mbega kubwanyu wowe mubona gute kizi siguro pastor uyo nerega takugira isiguro zo kwishirako kugira ngo bireke yuko ari mukuri umugabo kawaida umugabo yemerera umugore umwe urya mugore wanje taye akagenda bibiri ivuga ngo umukunyene nawo hari hayaga umukunyene mugabo hamwe two kwiyuzuzanya akagaruka kandi
uko nikimana ishaka Cheikh, ngiye kurongora uyundi canke ugira gatatu canke ugira kane nenda kinywe na mpenzi ya Mungu. Cheikh, none ko tuzi yuko mu bayisilamu ari abayisilamu barenze abagore bane wowe bimeze gute? Oya bacumuye gose Kandi basenga byitwa ko Korani 4 umurongo wa 3 ivuga ati murongora abo mukunda mu bagore 2 3 canke 4 niba wundi ashoboye kubatunganiriza urongora umwe gusa kandi nabo bagore bose ubaha inkwano uwo muntu azorenza 4 uwo ntazobara umuyisilamu ntazobakurije amategeko y'ubuyisilamu azobara umuyisilamu yakoze amakosa kandi ku munsi w'imperuka Imana izomubaza igituma yakoze ayo makosa. Pastor, nuko tuzi yuko mu bapasteri hari abapasteri barongora akagira divorce n'umugore wiwe kubera umugore bayaragize amakosa byerekeye idini ariko kazawumva pastor ngo yarongoye undi mugore. Sinzi ko kandi tubwira yuko Yesu ngavuga ati ugiye kurongora undi mugore watandukanye n'ujya mugore wa mbere ubugize ubusambanyi. Sinzi ko ni kuvuga iyo umuntu akiri umusore cyangwa umuntu aba akiri inkumi ntabaratangura ubuzima ntabaratangura imibereho. Rero iyo umuntu yubatse urugo abatangura imibereho igoye muri iyo mibereho rero no bisobanura yuko iyo umuntu yubatse aba yikoreye umusaraba atanga urugendo kuja mu ijuru. Rero iyo aho yahukanye n'umugore wa musaraba udepoje hasi avuga ati genda utuyendana niwe. Rero ugiye kurongora umugore wundi aho je nta rubanza no gucira ko sindi Imana umugabo ugiye kinyumera mapenzi ya Mungu. Avuze neza cyane. Uramutahura ndamutahuye kuko niko biraza kumbure bava batahura ndiko ndamutahura bivanye n'imyemerere yiwe kuko ambwiye ati umugore uramwirukana ugazacurindira Yesu yavuze ngo umuntu azora umugore wa mugenzi we akamwipfuza azamaze gusambana nawe sinibaza ko waramutaye uzomara umwaka ubona abakobwa n'ingene biyambarira mu gihe tugezemwo uri umwana w'umuntu kandi ukomeye warigeze kubana n'umugore uzi uburyohe bw'umugore kuko nabiravuga ati urose umugore urose ikintu ciza sinibaza ko urose cya kabiri ciza ubucumuye ni Bibiliya bivuga urose ikintu ciza rero sinumva pastor agira azokwicara akaguma aruko ntigere yumvira umukobwa n'umwe nabagiye bo mu rushengeri iwe uzi ingene batamba neza n'utwijwi twiza baririmba neza ariko arabaraba gutya umwira ko pastor azokwigumya yamaze kwirukana umugore wiwe canke bavanye atamuravye kumuraba gusa ngo bamaze kugira gute gusambana nawe kumukora mu ntoki cyangwa ngo amahoro duhana amahoro ya Kristo ngo amahoro ya Yesu ngo Yesu arabizi kumahoro muramukanya ati urakaramuka umukoze ukamwipfuza naho ngo bagize gute ngo wasambanye nawe ni naco gituma kugira abagore ni kudukingira kugira ngo twego twifuza abagore uvuze gutyo wonye bice biboneka yuko uri umugabo w'umuntu umaze kurongora novuga Sheikh biba bikenewe ko uramutse undi mugore w'umuntu ntibikenewe no kumuramutse nukuri ntibikenewe umugore w'umuntu ntibikenewe abikera rero babagize amakosa babakoze amakosa nivyo nabo ugize ngo muramukanye mu rushengero mugwane mu nda mugira ajya n'amakosa ushobora guca umwipfuza ubwo nyene na Yesu yarabivuze ni muri nivyo pastor Yesu yavuze ati niwamo ati byo kubera byiza upfuye urugingo rwawe rumwe hako umubiri wawe wose uzoja muri gihonomu ijisho ryawe ryara wundi mukobwa rikamwifuza umaze gusambana nawe byo bavyiza uri kuyeyo ntayo murakura yariko mwamba bakundira mu rushengero mbwa amaso yanyu mbona gikwiye nta ukuboko baragugegena ngo kwakoze ku mukobwa w'abandi urumva Yesu uravugira mu migani ntabwo yabujije ngo nturongora urundi mugore oya niko yabonye ati iyo bahukanye haba hacaye igihe runaka umuntu aguma yifuza abagore abakobwa muri kijya gihe uri kurasambana nivyo kurwo rero cyo nk'umuyisilamu ndazi neza yuko Imana itaratubuza kurongora umugore arenze umwe na Bibiliya irashinga intahe na Korani irashinga intahe gusa bivanye n'ukuntu abantu bitahura wabonye nyene pastor batabitahura neza mugandazi ngaha yavyumvise nubwo nyene yabitahuye pastor novuga ku ruhande rw'iwawe rero dusana basoze nawe icyo wobwira abantu hanyuma nobwira abantu bose ariko baranyumviriza yuko kurongora umugore arenze umwe ni icyaha gikomeye cyane kandi n'ibyifuzo by'umuntu mbere bigirira umuntu ingaruka nko ku ijambo ry'Imana rivuga ngo hari inzira umuntu yigira ariko ari nziza ngo reka amaherezo yayo ariko imujyana mu mahonero abantu benshi twagiye duhura n'ibibazo bivanye nuko ba papa bacu babaye abantu baheheta inyuma y'abagore benshi nanjye izo ngorane narazibayemo nakuriye mu ibaraba kubera icyo kibazo nyene Yesu yatahankura yose sabiyumva ari papa wanje yari yanyishe kandi ibyo byose bicaba mu ngaruka abantu benshi bana nkabo ntibiga hanyuma izindi ingaruka z'amatongo ko usanga umuntu ntagira iwabo kandi afise se ibyo byose kurongora abagore barenze umwe iyo niyo ngaruka ikomeye cyane rero no kwifuriza ariko baratwumviza bose yuko urya nyene ufise mugire neza kugira ngo abe nkuko ushaka abe nkuko ubona umugore wa kanaka abe nkuko ubona uyundi muntu wipfuza kuko nta mugore aba mubi
ahubwo biba bivanye n'ingere wowe wamufashe twere tuzi gufata abagore neza usanga umwanya wose kaguma arakademu yambaye imisi yose tugiye ku rushengero ngira nti unapendeza uko wakiana urumva ibintu biguma biri neza cyane uko niko bimeze nibwo buzima tubayeho hanyuma Imana ibahezagire cyane ndanezero cyane ndabashimira Cheikh nawe ikubira cyo bashikiriza Igice bashikiriza twisunze ijambo ry'Imana tutisunze ivyumviro vyacu Imana irarekurira abantu kurongora abagore beshi mu gihe ubishoboye ukaba ushoboye kubagaburira ukaba ushoboye kubambika ukaba ushoboye kurangura nabo amabanga yabubatse neza bose atawidoga nukuri Imana irabikurekurira kuko ababitwigishije ni babandi baza kutwigisha ijambo ry'Imana twibuke uwitwa Aburahamu isekuru wabemera yarongoye batatu Yakobo numuvugisha Imana akomeye yarongoye 4 Daudi yarongoye abarenga 10 Salomo yarongoye 1,000 n'abandi Mose yarongoye 2 abo bose bagiye barongora abagore beshi batwigisha yuko twobatunga neza kugira ngo tugabanye ubwishi bw'abagore bayerera mwibarabara no mu kugabanya bamayibobo nibaza ko ata muntu yorongora abagore 4 afise ubushobozi ngo umwana we areke kwiga ngo umwana wiwe ngo areke kumererwa neza ngo umugore wareke kwambara amere neza ni naco gituma ico kibazo cy'amacaje nkabaza aho ngiye hose timunyereke mayibobo w'umusiramu ku muntu yarongoye pana mwe baterinda ku muntu yarongoye abo bagore munyereke mayibobo kuko nta kuntu waza kurongora abagore 2 3 tacishoboye ni naco gituma Imana ivuga iti utabishoboye bireke urongora umugore umwe nta mayibobo w'umusiramu aba umuntu yarongoye abagore 4 afise ubushobozi uwo muntu ntawo bakiretse yagararije muhira uwo muntu baza ko tagubaho kandi ntaronda abona naco gituma hari inema runaka abantu ko barareka ivyiza vy'Imana yahereje abantu ariko barirengagiza ari byo byabindi nabwira pastor ko bizotera ikibazo ngino misi usigaye ubona abagore aribo bakora akazi gusumba abagabo aho abagabo aribo bagaburiye abagore basigaye bagaburira abagabo ubu n'abagabo aribo basigaye barongorwa ku bagore aho abagabo aribo borongoye iki abagore kubera kuva kuri amategeko y'iki y'Imana yaduhaye iyo tuza kubarongora ahubwo bari kugwira ukukungana ukutubona ibaze nk'ubu unyina gwakaroye mu Burundi ni igihugu turimwo imiliyoni 7 z'abagabo z'abakobwa ni miliyoni 3 z'abagabo mu Burundi urumva ko baronka abagabo ni miliyoni zingahe 3 sinzire pasteur ku rushengero izo miliyoni 4 zizoba zisigaye z'abakobwa batazigera bumva icitwa umugabo ico bazobategurira ku mashengeri wabo sinzi Bibiliya ici bategurira kandi nabo bakeneye kumva akanovera ku mugabo ico gituma rero Imana yavuze ati rongora 2 3 bane mu gihe ufise ubushobozi twebwe rero turabikora kazobandanya tubikora kuko Imana rugira byose naduhaye ubwo burenganzira ego hanyuma tukundane abagore ndabahanure bakundane ubonye mugenzi warongo yundi mugore kuko ntuzoja mwijuru udakunda mugenzi wawe kijye ukundira umutima wawe ugikundira na mugenzi wawe kuri ico gihe tuzohanahana dusangire bike dufise abantu bose tugira urukundo hama ku munsi w'imperuka twigire mwijuru niko bimeze yego ndakengurutse kandi ndashimye hama abantu bane bakurikirana ibiganiro ndabona ni byiza cyane murakoze yakantu kongera ko ni kuvuga yuko ngira abantu twakurikiranye kuva twasomye ibitabo byinshi ibitabo by'isezerano rya kera twabajije ibibazo ati none hoho mbega mu bantu barongoye abagore barenze umwe n'indi Mana yategetse ngo genda urongore na Aisha canke na Shanera nta numwe twasanzemo ahubwo twasanze bose babikoze kwabaye kwifuza kwabo kandi unduro rero ducakuza mu isezerano gishasha twagiye dusanga nta ntumwa n'imwe yigeze arongora abagore barenze umwe nta muntu n'umwe mu isezerano rishasha yigeze arongora umugore arenze umwe Yesu yaradukunza dupfira ku musaraba mugabo nta n'umuntu yigeze avuga ngo mubona akunze rero ko ufise umugore umwe ni wiyongere n'uyundi ibyo mu isezerano rishasha ntibirimo rero nahanura abagabo b'abakristo kugira ngo dushishikare dukomeza iryo sezerano rishasha dushishikare dukunda abagore bacu kandi tububahe kandi tububahishe kuko umugore utamukunza nta wundi azomugukundira umugore utamufashe neza nta wundi azomufata neza umugore utamwambise nta wundi azomwambika utamwambise mugabo urumva abandi bazogutima bamwambike kazi yako hanyuma nkaca mpanura n'abisilamu bari muri iyo nzira idashika bahisemo inzira atariyo yo kurongora abagore barenze 5 canke 4 bahebe bahinduke kugira ngo bagende muri bienedike no nyene umunsi umwe biza bigende neza hanyuma Imana ihezagire cyane urakoze cyane kumbure pastor umuntu agerageje yifuza kubakurikirana canke yifuza izindi mpanuro canke yifuza ubundi butumwa bwiza yo basanga heze ugenda gute je ngaha mu Kamenge hajya muri mirango ya mbere ku ya 6 muri Pentecote
Tegerezimu niho isengera niho dukorera imirimo y'Imana karibu nimero yanje ya telefone ni 60 020 944 amazina yitwa kwizera Vianney ukenda bashimiye Sheikh nawe bimeze gute umuntu ayifuza kwiga byinshi kuvyerekeye abo umuntu yobashaka kumenya ati mbega norongora gute abagore banje no bajira gute no bigenza gute kugira ngo bose bumvikane bakundane mu rukundo rumwe izo mpanuro nyinshi zikwiye zihage impanuro nyinshi zikwiriye zindani hari mu isoko ryo zironka gute yongera gute gusanga he nyene yo turondera kuko nko barakantu yongeyemo kwisezerano rishasha ico ni kindi kintu byasaba tukijeko kuko tukije ko twaje dusanga ndakwiye kurongora misezerano rishasha ko Yesu ntiyarongoye yacabireka vyose akibera umusore gusa kigumiraho siho turi nuko ikino kiganiro kidaherenga hariyo partigira kabiri tuzoguma tubandanya kumbere dusomba dutahuranye sibyo okay muza mudufashije cyane abakeneye kudukurikirana turafise chaîne yacu dukunda gucisha ku biganiro nk'ibi ni Dawa TV Burundi urandika Dawa TV Burundi ugacugira subscribe canke sabone kugira ngo ubandanye uronka kanovera kinyigisho nkizi zihuza abantu b'amadini atandukanye kugira ngo tuganire ku kibazo c'ijambo ry'Imana canke ivyo bidahuriza ko mu myemerere bisumba vya bintu by'abantu bigo baragwana hirya no hino bajyana dukeneye dukora ibiganiro nkibi kugira umwe wese abone inzira arimo ko ari ukuri canke atariyo ni kuvuga amahitamo aguhitamwo kukaba ari ukwiwe rero urashobora no kundonga ku nimero yanje ya WhatsApp ni 79 430 969 aho ibyo ukeneye byose ngaho bizoba bishitse ko mba hafi mu kinama niho muhira kuri ubwo rero turakengurutse turashimye numvise biryoshe uko tugiye misezerano rishasha twaje turana Yesu ngene vyagenze nitwogera gute tutakije kandi kariro kumbira nje tushaka gutabura mwebwe nta muntu byerekeye nuvuga urushengero umusigiti je musigiti yose sengerayo na cyane cyane mu gisagara ca Bujumbura sengera mu musigiti ibiri nawe nta address uduhati maka uyu musigiti wonyene oya nta ndagwaye musigiti nawe ndakubeshe ko shitse mu Kamenge ndasenga shitse mu Kinama ndasenga shitse mu Buyenzi ndasenga ni kubera ariho dukora imirimo y'Imana twebwe cyo nikindi kibazo tuzokwigako ndakire kuzocigako ndashiyere tuzobikurikira ubukurikira sivyo nagashera yego Imana ibishatse base nawe tudusigurira neza kumbure tuzobikora Yesu kuzavuye TV kumbura kugira ati akagishirika baramwitama kumbura kugira ati ibiri imbere nivyo vyiza tuzobikurikirana turi kumwe na Sheikh ngaho izina giwe nimbona Idrissa na Pastori ngaho izina giwe yo kwizera Vianney bazodusigurira neza kumbure ivyerekeye novuga ivy'amashengero kukuntu usanga umuntu asengera mu mashengero atandukanye undi nawe gati je mpakuru urushengero jataha anye sande sunane no sengera twari kumwe na Beni kuri miko hari inyuma ya kamera risike professional ko bikora neza tuzosubira rero imari bikunze bye